umwana wo mukinanira atazohemukira atazohemukira je ubwanje ni nk'umubikira pozis nawe nashaka kuze muhira mama aragwaye cane vyansinge navuga rumva nashaka kuze ngaha muhira unyaruke cane araremvye ngo ngaha muhira umutwe ku bitaro sawa nyaruka sawa Yeah, hello everybody, mwese mukuri bigaro vya Bujahit TV. Bana reka tusubire kubaha ikaze, tusubire kubashimira mwese bana mukurikira bigaro vya Bujahit TV. Muri benshi sana mudukurikirana, turabizi kandi turavyishimira. As a class kore my see behind the camera ninde ni CK. Uno munsi ndi mu maduka amane yanje. Ngande mubiki ariko muraza kumenya benshi mwarabinsavye none ngiye kubikora. Hamwe baransavye ati Isaac turakeneye kumenya umuririmbyi yitwa Elvis Mapoz. Yagiye he yaciye yapotereye urubuze rero jemaze imisi ndamurondera ku telefone ataboneka ndamurondera he ataboneka ariko rero nahisemo yuko uno munsi ngoresha inguvu ariko mpabwa n'amategeko okay ngiye kaza kumurondera hakorera kazi wiwe nitwahamubona fresh twamubura sinzi ariko tuguma mu contact kugira ndabereke mpaka ndamubazanira Elvis Mapoz uko biri kose ntegeza kumurondera kandi ndamuronke nubizi none Bujahit TV as a classic impanuro byose ushaka kushikiriza bishikire muri commentaire yawe cyangwa urashaka kunsanga kuri Facebook andika as a classic ni ES azibiri na C hama uhereza na classic so sike duce chenga reka nkubituku okay welcome nkuko twabibemereye twashitse aho Elvis Mapoz sanzwe akorera nahanyene man waze vipi salama ko fresh poa sana binaendeka safi kabisa nakuona man bana patroni sawa none biragenda ego ndababona ngaho muko muradandaza impuzu nare duka kumenga ni ntoya boss oya kinini cyangwa hari ndani harashika ayo ndani usarashika ego sister ni sawa sawa ndamubona ariko ngaho umenga badandaza impuzu z'abantu b'abahungu gusa sister nawe waje kugura impuzu ego arapana n'abakobwa none kumenga haziri z'abahungu gusa Jafari ndakurabira ngo ayo ni z'abakobwa abana none ngaho impuzu y'umugore ndayironka so par commande ego nta kibura ego okay urumva ko turondira umuntu witwa Elvis Mapoz hasi yakorera ego ni ngaha nyene kabisa okay twomuronka gute rero so mu kibenga ari muhira mu kibenga ego mu kibenga ego yaratunze ndakesi na muhira mu kibenga ngo ya adresse ntuyivuge adresse to adresse twemera bayitangira ndira ayime mu gutwi adresse ni he aba mu kibenga ibindi turaza kubimenya nkuko yabi adresse yayimbwiye reka tuje kumurondera ariko rero man ngaha izi mpuzu zanyu tukwambika ibintu by'amakaruvate byose birahari ngaha byose birahari male Elvis ni sa n'umutahe wiwe boss cyangwa harimo umugore cyangwa umugore arafise mu ruhara oya nta mugore agira uruhara mu bintu nk'ibi mutaha ibintu ni by'umugabo usanga umutahe ari umuda oya no wiwe kabisa ewe navyuze kubera utari umuboss oya twe turabakozi mugabo urumva anytime turamenya history komera so reka tugende kumuraba mu kibenga Elvis Mapoz reka hari amataxi ni hari abadugira aveni nije nyine boss je reka njeyo bega ndakubaze boss arapanze Elvis canke ni wiwe yeah ego iko numvise ngo arapanze oya ni wiwe kabisa aba kabisa ni wiwe mu rugo ni wiwe kabisa ni meta malesh imagine wewe nabonye wewe nzoza unyambika umusumwe be shop bayita gute nadine bayita ku mashati shop biri he ko ataho byanditse ngaha hejuru ndani nyene malesh yego na pancarte ngaha so we reka tuje kumuraba Elvis Mapoz mu kibenga aveni bayimbwiye barabara bayimbwiye kibenga je ndayizi man je reka tuje kurira taxi hama uzimire oya sinozimira urazimira wewe uriko ndakubona mu maso ndabona ko wavuzimira wewe oya je ndumwana wo mu gisagara ndakeza simfa zimiye
Yeah, okay. Mwese mkuru Bujahit TV nkuko twabibemerera ngaha turi mu rugendo turiko tugenda kwa Elvis Mapoz. Bana, nitwahabura nta kundi turaza kubaza ariko Aveni ni baraba Aveni na numero babimbwiye. Aveni na numero babimbwiye rero ifoke tugende mu Kibenga aha tugeze ni kuri ya barabara ngahema yanje. Nta kundi turaza kubaza gusa tuko tugenda turabe ko tuhamusanga ariko makuru mfise ya Elvis ngo aramaze kuba umupasiteri mana nimba tumusanga mu rusengero nimba tumusanga hehe ntabyo nzi ariko cyo ngo yarakijijwe niyo mpamvu muziki yahevye we rero ivyo byose je ntabyo nzi turaza kugenda hari wiwe nimba tuhamusanga nimba tahamusanga ntabyo nzi welcome rero gumana natwe mu rugendo turiko tuja kumura Elvis Mapoz kazi we wabibonye ko twamubuze hama reka tuje kuraba wiwe ko tuhamusanga hama ibindi biraza gukurikira Lokinene. Yoni Aveni voilà taximen dugana ho nyene kuri Aveni samedi voilà Aveni samedi ariko rero mugende mundabisha amanimero kuko bana amanimero ni atari hagira rero tuyafate amanimero mu Kibenga ni atari ndakesi yoni 27 yoni 29 yoni 31 yoni sawa turaharonka tu yo ariko Elvis abakure gira amahoro mama we yoni seka 35 voilà naho nyine okay nkuko mubibona rero twageze mu Kibenga Aveni samedi nimero nayimenye naho byatugoye ariko urabona ko turabana mu gisagara 37 nahanyere bana ona sike nahanyene ko nagiye mberewe kubera ampe ma point Mapoz no mukoreseri man nimba tavyo mu nabonye ko ari ko akorera he kuri shati shop Ben ha soneti hari hakuna soneti kile hamna tatizo ntangorana Odi ni sawa boss sava biragenda amakuru yanyu yes nagira ndabaze aha niho kwa Elvis Mapoz yego ninga undi yahoze ari umuririmbyi nga okay manishi beni hari yes hari yagiye kwaza ku kazi ko twavuye ku kazi batuye ko atari hari boss yakweri ni hari cyari mwamunyegeje oya ntushaka kumunyegeza vraiment ariko none twokwinjira basi ntacyo tukaramukanya tukamuramusa madame ni hari borindira mbere kwinjira nyuma ndabameshe umuntu ko ari abantu amurondera amace bace mubwira ko ari abantu amurondera nyuma aze acatse bakira yego sha merci ntuvuge gusa ko ari amakamera ibintu by'amakamera bashabiti ya ni ibintu bisanzwe none amurondera n'amahoro kabisa n'amahoro ntangora we komera none ko bataza ni sawa mama yagi ari he mama sinzi aho yagiye kweri papa nawe papa yagiye ku kazi yatugiye ko ari ngaha wewe witwa je nitwa Dusenge Roxane Roxane none uri umwana wa Elvis Mapoz ndi umwana wa Elvis Mapoz none twakira none wa undi yagiye guhamagara ari wa undi nta muntu aje guhamagara ujya n'umukozi wanyu yayirihe ko ataje none ujya sinzi kwera aho yaciye agenda umwana wa Elvis Mapoz twokwinjira ariko tumurindire papa none canka arateba oya sinzi kweri karibu mwinjira sawa urakoze umwana araduhaye karibu twinjire Roxana ni sawa none mwana ni sawa aha niho mubana papa ahantu heza vrai merci
ego sha Roxana ariko birabona kuzi kwakira abashitsi urazi kwakira abashitsi ndabizi twicare heno twicara aho mushaka hose ewe Bujahit zobona byinshi cyari twinjire mu nzu twinjire mu nzu gusha mwana reka twinjire mu nzu yo tuwambura ibirato ntaco Roxana gabanya volume okay hajya ni sawa rero Roxana none aho uri wenyine ndijanye nako ndi kumwe na wa muntu yaza kubogururira ujya nindi wawe umukozi wanyu n'umuonkle nini n'umuzamu kandi akaba na papi wanje papa gute bagute ni papi kubera nyene ni ibintu nyene birebire ubu ni umwana wa Elvis Mapoz rero nkuko mubibona twashitsi wiwe batugiye papa si hari mama si hari ariko twasanze umwana wiwe n'ukuri yakirana neza cyane none wewe ufise imyaka ingahe jewe mfise imyaka indwi yo imyaka indwi none mu myaka indwi ukaba uzi kwakira abashitsi uko ninde yabikwigishije n'abavyeyi banje babinyigishije ego wawa mama uvuze ko ari mama yagiye muri ville mama yagiye muri ville na papa nawe yagiye ku kazi ariko narumvise ngo papa yarabaye umukizwa n'ibyo yarabaye umukizwa niyo mpamvu yahivye kuririmba cyangwa yagiye yarabaye n'umupasiteri cyangwa yagiye kumisa yagiye ku kazi kurondera amahera dimanche azogenda kumisa agenda dimanche gusa dimanche kubera na mardi dusenga ahora agenda none Roxana njye ngenda gusaba ikintu kimwe sibyo none nshaka ndagufasha udufashe duhamagarire papa duhamagarire papa none ujya mu papi wawe nta telefone afise arayifise genda umubwire ujya muzamu wanyu aguhe telefone umutelefone papa ariko rero umutelefone umubwiye ko hariho ibintu by'amakamera ntaza umubwire yuko sinzi ibyo umubwira niuza kumenya ibyo umubwira sibyo no genda rero telefone ahamushu yimuha wewe kugira tuwe turarabana ati sinema urabona rero nshuti bakuzi ba Bujahit TV umwana wa Elvis Mapoz akaragara tangaje cyane urukuri iyi ni surprise wanje sinzi yuko Elvis afite umwana ayakira neza uko bashitse mana yanje nukuri bwawundi abantu turatunze wawe ni atari turatwicana heza nukuri Elvis abantu heza nukuri abantu heza kabisa reka turabe yuko umwana we aza kubidufasha reka n'abantu basigaye bafasha urumva ko ahora abona n'ibikorwa byacu kuri YouTube c'est bon kumbe nawe umuntu tubona kuri YouTube nimutubwire muratubanira sana so reka turuhuke gato hama turabe biri kuri YouTube hariya ndabona dufise ugo televiziyo mama we fasha kazo gwerekane hariya shasi kereka kumbanira nyereka rugya televiziyo mama we hajya rero hajya ndibona neza nkibona bien mwana waje naje ndakondumviriza kwisona so shira muri rupale katumve ko iza kwitaba i telefone ni ujya muzamu wana allo papa uri mviriza hama nashaka kuza muhira mama aragwaye cyane byansinge navuga rumva nashaka kuze ngaha muhira unyaruke cyane araremvye ngo ngaha muhira umutwe ku bitaro sawa nyaruka sawa arakwije ndivyo mama aragwaye mubeshe kugira ati kandi utawubwiyo itari kubwira uko ntiyari kuza acaza yiruka acaza yiruka nico gituma nabigize abana baraho yo okay none hajya bavuze ngo witwa dusenge Roxana
Roxana papa none yazaga asanga sivyo byo amubwiye akadukubita amakofi ubona ko uzobwiriye nabi ya agwana papa nagwana Roxana wiga mu kanga niga mu wa kabiri kuri Rex Hondi School de Kibenga mama uzi indimi zingahe jewe ni inzi Igifaransa n'Igiswahili n'ikirundi uzi Igifaransa Igiswahili n'ikirundi n'igiswahili rakizi Igiswahili wakigishije nandi kumenga papa ntavuga Igiswahili papa hora kivuga ame Igifaransa naco ne no kwishura duhora tukivuga madame niyemera umwana avuga ikirundi acamukubita Ebana je numenga nshaka kumvugana na Roxana ariko buri mwanya wo tugora turindire mu kanya turabe yuko Elvis aza gushika koko hama tuvugane nawe urabona ko twatembere umuryango wiwe dusanga umwana wiwe yatwakiriye neza cyo Roxana mbe wagize ati jewe amaze kugira devoir à domicile amaze kuyikora cyangwa nta baba jewe ndamaze kuyikora wayikoze none twarayikoze ejo ntawe babahaye none je shaka umfashe ikintu kimwe sivyo ko ndabona uraciye ubwenge cyane shaka udutembereze iyi nzu yose tuharabe dusembereze ari inyuma turabe urugo rwa papa ngene rumeze sivyo nta kibazo urabitwemere reka mana kigero kiryoshe reka tuze bakunzi ba Bujahit nkuko mubibona reka Roxana bidufashemwo adutembere duce heno reka ducino sawa ducino sha mwana bakunzi ba Bujahit TV reka rero tutembere kwanza jaro tunumbonye ngaha utunu duki ana magilasa asuku decor ana yo mbeka decor keza none utugilasa urutumwira amazi cyangwa amata utwo ni nta numwe dukoresha utwo n'utu decor nyene twibereye aho hama ndabona hari amafoto ugeni mama mama ugena ni papa ni Elvis Mapoz mbega yamahereni yarakuwe yarakuwe tugende yo Roxana nukuri uraciye ubwenge cyane Roxana mbe kushira vuba kanga mu wa mbere wavuga mu wa mbere nabuwaka uwa mbere mbwira mwigisha wawe wibuka umwe mu wa mbere mwarimu madame wo mu wa mbere yitwa madame Vivine yogosha wapfuye wa kanga kwanza uvuze ngo wa mbere nivyo urambeshe vuga poème imwe uzitwumva y'igifaransa poème sawa reka tuvyo ndabona mega wavyibagiye none wewe wifuza ni wiga ukazomara amashuri uzogaruka mu kanga uzokwigira iki jewe nzokwigira sindabimenye ivyo nzokwigira nturabimenye none mishu nifuza kuzomuririmbyi je navyo nifuza ndani uzi kuririmba navyo nzi kuririmba ivy'Imana ko mwana turimbira ivy'Imana wawe indirimbo imwe Yesu n'inshuti yanje sinzomuheba yangiriye neza sinzomuheba ndabona na papa Chiaza yo okay oyo Elvis Mapoz reka je nyine ndamugire directing ingino gorora mapine ingo oya gusa ntungongeye man ntungongeye kabisa CK professional Elvis Mapoz nokuri no musi ndagufashesha ndagufa Elvis karibu boss mnaniweza kabisa
Mnaniweza kabisa. Mnaniweza. Jogize ni biki? Narishatse gusa kugira uje. Ngurishije. Narenga yakugurishije. Koksa urazi ngini papa wagoye kuronka. Papa kumuronka ari hatari ariko ntaco vima karibu. Elvis. Bite boss. Karibu. Reka kwanza aze kwanza mutama. Ariko yo mano yanje bakunzi ba Bujahit TV mundabire neza ho sana hamwe na sewe barasa sana. Boss bizanye kwanza ngaha muhamenye gute? Nga none umuntu umustar ngaho batonigarirwa kumenya aho ubavre. Twaje ku kazi turakubura batubwira ngo ari muhira tuzanga muhira batubwira ngo uri ku kazi muraducana. Muraducana. Je ko ntakiri umusitari. Byari sinzi ko nkironderwa nico bituma ndakangutswe. Erega jewe renda gutera inkuru sha Elvis. Jewe narinzi yuko kwanza uri ku rusengero uri uratanga imisa. Uyu mukobwa ni wangurishije ntimwari kontora kabisa. Ni Roxanne byari byavure cyane abanyene baguhaye iyo di. Oya nari nshaka gusa kugira ushike anya. Bare nambabaye ntaco ni bon. Byo banibyo ako sanga ari kibazo mwebwe nibisanzwe aba journalist ndabamenyereye imitwe yanyu. Muranda bakurikirana muranda bibona ibintu byanyu. Muravyiharaje cyane. Naho kusana tubwiye ngo ahora turaba ngo kuri YouTube haginda. Turabaraba kabisa sinzi ko gusa munyanywa nyumviriye ko je nari ko nashaje mutaki murondera abagezweho. Elvis wewe ni so ariko Elvis uruduka ni rwawe kwe. Uruduka ni rwawe. None gashara undi mugabo natwazana nyene. Oya je shaka nyereke ibiranga frère nyereke ibiranga. Reka twereke ibiranga ko twemeze ko ari gwiwe. By'imiduga nituki iri gwawe kabisa. Tukibiteba ko cyane byo. Ini carte rose. Canke baza ko nakotesheje. Habyarimana Anne Marie none wewe. Okay uzomenya hanyuma wari we ntaco kazi mubona ko. Inga cyenda yigutize ni ubona. Ni madame, ni madame. We nta kibazo asumba madame wundi wewe. Ni mama. Anne Marie mama wa. Yego ni mama. Ni umuduga mama Marie. Tugende dushike babakiriye none mwa Roxana bakiriye bashitse. Kuri Roxana twakiriye neza vraiment ntataracana tozimana ariko twakiriye neza urabona ko yakutuzani. Kiricho kinyamuku. Elvis karibu basi jere kanda kwe basi karibu. Imani ishimwe kabisa. Roxana kwanza ndagushimire. Wamutuzaniye papa kweri yaje akana keza. Gosha jereka kwanza nicare ngaho ko niho mikuriza kumushikiraniza papa. None papa ari bon. Ni bon turashima ni bon. Elvis none urashavuye Elvis. Nuko gusa yabankanze urumva mwakubwiye ati nyaruke muhira ari kibazo. Prisi nko ku muntu madame ari ngari madame ari bungenza. Urumva cyanyaro kandi bazi ibindi. Iyo menya ko ari mwebwe nari kuza ndipoze cyane nkabwira n'ikindi gihe kubera nakiri umustar umva ibiganiro sinabyihutira cyane ariko mugabo ni bon akazi kanyu karo karevori wamushisha mu bwenge bwinshi. Elvis nukuri uba mu nzu nziza Elvis. Inzu tabeshanye ni wewe iriha ni gwawe cyane nawe upanze kuko twagiye kazi wawe atubwira ati ni wawe umwana atubwira ati murapanze wewe ni gute ukuri nuko dupanze. Yego mugane ho tuba mu bisanzwe umva ko aho uba niho ubaye nyine urumva bisigura ko inzu nini sana kandi urabona mu rupango gose wisinye uri wenyine. Niwe wirihira ino nzu canke hari umuntu agufasha Elvis? Inzu mu bisanzwe tutabeshanye nta muntu ashobora kurihira inzu wundi. Inzu mu bisanzwe kiri mu bintu nkenerwa umuntu akenera buri gihe mu mibereho umuntu muratira kwa afisa haba. Hari ku muduga twabonye ibi byangombwa hanze ko izina rya mama. Inzu ni gute? Inzu. Jewe mama wanje no mwigisha. Umwigisha kugira ngo agure imodoka ya 23 million 22 million niyo credit ntibashobora kuyimuha. N'inzu mbamwo nyimbari y'amajana ngaho ko biriho kose umwigisha kugira ronke amafaranga dufate imbiriho nk'amajana nkangaho kwangana iyo chiffre kumwigisha ni mpaka ronke credit. None byagenze gute rero kugira mama buri kwezi yo kamafata credit kugira ndihire inzu. None byagenze gute kugira ijya muduga ndike kwa mama?
bijya biva ku bwizigirwa n'urukundo cyangwa niwe wamukadonye mama cyane gute kimwe coco ndumudandaza nabonye tuvuye muri ville twabonye shati shop ijya shati shop ijya ni tuma uri hino nzu ni tuma gura imiduga ikomakomeye nk'ijya shati shop komeye ijya dukana intoya ga Elvis ni nkuko no kubaza ati wewe uhembwa amafaranga ngahe mu gacarura imisi umaze n'imyaka umwaka ingene ungana nko kubwira ko umuntu makeyi minimum ashobora konsoma umuntu nko mu kwezi ashobora umuntu akonsoma amahera makeyi gahe Bujumbura nta muntu bari munsi y'ibihumbi 100 ku kwezi canke 100 ariko ashobora kubahembwa 30,000 akaba konsoma 100 ku kwezi ibyo si bisanzwe mu buzima bwa kawaida ariko ugasanga akonsoma aronka 20,000 muga konsoma 100,000 ubushobozi bw'Imana neza cyane nice je ndigeze kurunka amakuru Elvis abantu baramaze imisi banyidogera ngo Isaac bagimurondera abantu atakamaro badufitiye dawe twamubazanye Elvis nivyo Elvis Mapoz ndakwisoko sino bagize nawe Elvis Mapoz cyangwa Elvis Pasta byose ni byanje byose ni gwa bientôt na pasteur na muba kubera Imana ubushobozi twarabuhawe ati rero kabisa jisha kwanza tubwira imbere ya kamera za Bujahit kabisa umuziki bayi warawuhevye bo umuziki urabwo guheba complètement uhindura ibyumviro iyo hari ibirabisha ukabihindukiza ukabirabisha iyo uraba nko mu gihe ntumbereye iby'agakiza ndawurabisha mu gakiza mu gihe nari ntumbereye mu by'isi nawushira mu by'isi ni nawushira mu by'isi ubu rero bo gushika umwanya ntamaze gukora audio imwe ya gospel n'undi mugenzi araho twakoranye audio ya gospel hama sinarose umwanya wo kuyipromotinga kubera umwanya n'ubuzima nyene umuntu abarimwo kwiruka nico bituma utayumva cyane irahari okay je ndafise byinshi kubaza mu kanya ariko ndabona umenga n'umwana uza kugudukundira ariko nta kundi Elvis Mapoz iri zina waremeye ko ariko ko ripfa ko urariheba nyene warihebye nyene ubugiye muri gospel nyene bye hajya umuntu niko ndahari n'izina rirahari no noriha muri gospel witwa Elvis Mapoz konye nitwa nimbona Elvis Mapoz mfise Mapoz indi yashize onsuje muri stories ndende zindi aho usanga ikiganiro twagihinduye reka tugume gucene Mapoz ndibaza James 34 nataka mu 2004 niho na 2004 niho nagiye kwa register indirimbo ya mbere kandi ndibaza ko nimba wari umunyeshuri warunzi kandi no nico tumaje kundondera uranzi ubu munsi tubihindura ndacyari Mapoz ko ntapfuye reka ndahari uri kwera gusa icyanyohe ko nabanye ukanyumvira ukaza kundondera kanondera nk'abandi bose bagezweho cyambona ko nawe ukoresha ubwenge ko rero abantu iyo ibintu byirutse bijana iyo bacha bagira ibyo babonye byose ugashobora ntacyo byamaze ntacyo byabaye icyo ni cyumviro kizima cyane nice kandi ngore nakaji banzimanye mbega jiryoshe none je nshaka kumenya ariko turaba kuri n'umwanya Bujahit kukina n'abantu benshi cyane aro bagize ko bazati Elvis Mapoz yarapoteye muri game biki wonyene urivuga ati uramaze gusohora audio imwe ya gospel bisigura rero buturindire rero ko uzoguma muri gospel mu muziki nyene ntibizokunda nyene kugarukanya hari akaba Lolilo hari akaba ndi ko ba Fizzo wanashaka abo bose nta n'amatara mugenzi wanje jewe nari umugenzi wa Fariaz ku rwego rw'abaririmbyi bose abo bamubona ubu canke babagendana nta numwe yasumbya kubumushikira kuri Fariaz nari umugenzi wa Satubi atara na umustar nawe yari umugenzi cyane ariko n'ubu n'umugenzi mugase kuvuga ko n'ubu n'umugenzi ariko si kuvuga ko nahinduye ntaririmba nkizi dijare zabo ngo ntibatubandanye bucuti turabashuti kubera ejo nabo ega nta muntu yifuza kurangiriza uruhande rumwe canka asaza arangirize hahandi oya je mbona ko umuntu wese gusa yari question y'umwanya ko ubuzima iherezo azoja mu gakiza nabambona tuko ivyo ari karagira ari past time je nk'ubu ndi ngaha mbona ko nashitse kabisa kubera nabo ndabona nuwo byo babigoye ico cyumvira ragifise bimugora ku decida abandi baratubwira ati Elvis Mapoz yakiriye agakiza yahisemo kuba mu bintu bya gospel abitumwe n'umugore nivyo uho ubivuze
wovuze n'ivyumvikana umugore aguhinduye ukamukundira ugahinduka si inyungu yiwanje gusa ni inyungu y'urugo ni inyungu y'umuryango wanje sinzi novuga n'igihugu kubera hari ibintu ushaka usanga nariko ndata mu rudubi ntariko ndashira ku murongo bivanye n'ingene nariko ndigenza mu mwanya ntari mu gakiza ariko nk'ubu mu gakiza ndashobora kuvuga ati ndakoze ikintu kirateye imbere umugenzi wanje n'umuntu ari ku ruhande kubera ubwenge bwanje bwama buri ku gihe singenda gufata akadroge ngo ubwenge cyangwa nywe ico n'umwe cyose ngo ndi muri etat normal umwanya wose ariko kero waragakwega waranywa inzoga Elvis apana ivyo wumva ngo kunywa je naranywa kabisa ubaze n'aba twagendanye cyangwa nawe nimba warambonye kinarazinywa kabisa bikwiye ubu warazihevye kabisa narazihevye naho umpa ubwoko bw'inzoga ya gute meme champagne meme black label Jack Daniel ibyo byose nshobora na vin n'umuvinyo sinya sike yarabuye mugambwe wawe wa muhungu okay so ni vyiza kandi ni vyiza biraberabe ijisho urabona ko ubayeho neza kandi wavyibushe watagase usigaye usa neza mbe haha boro gaboro nikirahera kijya ya ntoboro washira gihere iri musanzwe iyo umuntu amaze gukora ibi dijari basi naho ukora icyaha usabye imbabazi Imana si umuntu Imana ihariye igirako si bya bintu umuntu acavuga ngo ndakobariye mugabo ngo umunsi uzosubira kunsitara ko tuzoheza tatuwaje ufise ku mubiri boya nararose hereni ndafira ko ntiryazivye ntihazibaha ariko kubganje harazivye aho mbonesha amaso haratoboye ariko uko ndahazi je mu bwenge no mu mutima harazivye aha naho mpango shiremo sinumva ko giye kwinjira naho no gisanga ko sinumva ko ari general shizeko Elvis Mapoz ebana tatuwaje nagize ibindi byose narabigize ibyo nagize bishobora kuboneka mu bustare bwanje niri hereni gusa nice ikintu uhanura abaririmbyi bataragukurikira uhanurira batarazahuri burya ku gakiza canke kuzaho ndi ni decision ugiti uruhara runini ruri kuri wewe muntu no gushobozwa naco nikindi jewe kubganje nta muntu no boha cyane kubera nawo muboha yo kwibohora gasubira hari abantu b'abana ba pasteur bavukiyemwo usanga niwe muntu ahubwo yigisha abandi kunyura ibiyayura umutwe kandi ari we yakuriye mu gakiza none we cubisigura gute ko uwundi nawe muntu atanakavukiyemo ko guhinduka bizomworohera boya ni ubushake bwiwe ahama n'Imana rega cimushoboza kandi igihe cageze kiba cageze nice reka ningera kaje rega nkwa nkwega none we ntunkwa namukana mbwira Roxana ndaba muri frigo nzanya ka energy Roxana zana ka energy ukuna energy okay sawa Roxana shazara wakana ndamubaze none iyo dira yawe rero idigo ryari uzoshira kuri account shasha yiwawe ya YouTube canke bizobigenda umwanya wavyo wageze nyagira kuvyirukamo tuzobikora nta kibazo muzombwira aho bigeze nta n'ibintu birebire muziki nkizi cyane gusa icyo nkora nka wewe ndakubona ariko wewe wagerageje uri kuragerageza ndumva nta bintu by'uburasoni urambaza mugabo n'ubundi wari wese uko aje ni kumwakira uje gusa mugabo ntawe no kubita twaraba nimba tufata umusengera basi wo mu byansi Elvis Mapoz yahora tusengera Roxana ingoje ndakubaze mwana ndakubaze hagara hanyera hagati yanje na papa Roxana nta ndirimbo nimwe ya papa uzi indirimbo yiwe ya kera indirimbo yiwe nzi ni imwe nayo nayiko sindayizi yose turi imbere ho gato nzi umwana wo mukinanira atazohemukira je ubwanje ni nk'umubikira Pozis nawe nice ala urako umwana utarakataramva aranabindusha je nk'ubu hari byo nibagiye kabisa kubera mugasi nabibagiye ngo nabyibagiye hari byo nabaye nyene niyibagije bashaka kuyibagiza kubera uvuga ati ibi byarabaye nta kundi Elvis umwana wagwiye ati je ngira mbe muri revyi papa wowe mwemere mbo sishobora kumwemerera kuja mu byo navuyemo oya numwereka inzira camwo hama akagira nyene bimuzomushikana bizomuha ubuzima bikamuha n'iherezo ryiza musanzwe twe dukunda kubona hafi turagize ikibazo cyane abantu kubera iherezo n'abantu bazi iherezo ntibakunda kubitebako cyane tuzi ko umuntu ari kubaho
no gupfa bikaba biraheze kumbe hari izindi ambiance umuntu yakoreye ijuru azoronka rero uronda cha mwipfuriza kuzoririmba akaririmba ibintu musanze muri gospel hariyo ubuntu zenya ubushobozi bwose wanashaka tuje no mwisi no guhitinga nabo barahitinga nyene kujya kw'abandi burya nawe uririmba gospel ushaka kwimara gospel tagyoshe zirabaho tagira amavuta ukayirusha ntugenda sintinya kuyirusha ko bwa mbere kera ntaraja mu gakiza numvise indirimbo naho yabikoze nabi nkumva ngo yitwa ko ari indirimbo y'Imana narumva n'ubwo bwo kuyikura yabwa ati reka naratinya ikintu cy'agakiza naracuba nararivuze igahera nkavuga ati nkunguruza bukebuke mvuga ati Imana ntihave ngo nansi ibintu byayo muga kubera muri ko namaze kumenya ukuri nyene kumeze urashaka kubiririmba ukabiririmba nabi kandi byitwa n'iby'Imana ngo nibyo bya gospel cyo gituma rero nawe uyu mwana navuga ati nawe niyaririmba azoririmbe no kundusha azoririmbe gusumbya n'abandi canke agere nk'ijandi bakaragira mugabo bizima bifite amavuta bifite iyo baja bijana abantu kubera gituma natwe turimbaga na gospel je ntasohora cyane cyane naranasohora iyo nasohora ari nkimwe gospel meze nka ibigoye kurimba nka politike biragoye politike yuririmbye ikaguhira abantu bavuga ati umuntu ni rurangiranwa kabisa arazi ibyimvira abanyagihugu arazi ibintu by'abanyagihugu bagowe byo bagona bakagukunda ugize concert uruzuza hirahira gato deviye ushema akantu katanezera umwe muri aba wiruka gusumba umuntu sinzi umuntu ingorane ubugize umva ko bigoye kuririmba na gospel nuko indirimbo zihagize Imana ushaka kubiririmba kandi ukuri kubiririmba gutyo ukuntu kujya twara dukompoze z'umukobwa ngo by'amaguru n'ibiki n'ibisusu bijya nta muntu akurondera ngo wavuze fo ngo atambuka neza ujya muntu ngo atambuka nabi ntawe nkurikizi kunda kuhaba gospel mugani waririmba nabi indirimbo zihagize Imana zijana abantu mu mwuka zikabayobora abantu zibasubiza inyuma mu gakizo bagwisha bizonanira gufata icyo uri kuravuga ashatse kutubwira iki none okintu n'umuririmbye nk'uyu w'Imana arimba twakora indirimbo gospel indirimbo zihagize Imana none nuko kabisa ibintu ariko aravuga mba bijanye birasaba rero kwitondera kuririmba cyo tumubona abantu barimba gospel atama recording amisi yose sikundwi kundu aririmba gake kubera abanabisengere kwanza genda abantu barimba gospel bamenyekanye cyane bamaze gukora bizima n'abato bataramenyekana ndabakurira ishapo kandi ndabemera cyane kubera ari indirimbo wumva ukacumerereza ukumva uruzi ukamenga uraduze mu ijuru kubera indirimbo gusa sindakubesha indirimbo gusa aririmbye umuntu no mu isi zirimwo wivana mwese ikina feeling ikintu mwese kimuhumu amahoro ashaka kumva agasiro karyoshe cyane bivanye n'umutwe wawe yuri gacumerereza cyangwa umuntu yaririmbye indirimbo imbe gyoshe gute yo mu isi ukayifiringa hamwe umerereza ariko mugabo twebwe ko umuntu itwa kwakijijwe iyo nishobora gutuma iyo ndirimbo umerereza mu gihe iririmba ibintu bitakwenteresa. Nice. Elvis, biramaga ko ufite ni byiza ariko shaka kumenya uramaze kuhura n'umuririmbyi numwe ukambwira ati je n'ukuri no guhanura kuva muri ibyo bintu ingo iyondi. Je umuntu tunabiganira cyane ndanamukubwira byo bona tangara. Umuntu je nubahuka ni Fizzo. Kabisa. Niwe byitwa kwa Fizzo arambwiye ati Fizzo akira akakiza. Ni wagoye mugabo nanje kandi ndabizi ariko nanje niwe numva nshobora kubwira kandi turabiyagako. Yakwishegwe cyane yo projet arayifise. Yo kwakira agakiza. Yego yo projet hari n'ukuri. Amen. Mama we no pastor, mama we nawe n'umusenzi cyane. Turabiyagako akambwira ati kabisa nanje burya friend of Bantu boy ayihebe. Bantu boy kabisa nuko yihindura dora akanahinduriramwe. So butu okay gusa birakunda birashoboka jera ko narahajya sike nyereka hiriya two twibona kuri YouTube nda bega ibyiza ni neza cyane biboneka iyo televiziyo iyo ni televiziyo iri mashini ni ecran biki iyo ni gwawe ko nonega ashimugana taba nawe we nawe ushaka kumusubiza inyuma mu bwenge kabisa none wowe wayisanze naisanzi wawe ariko usanga ari umuntu kumbere yayizanye atimbike gato tuza kuyitora rya waravye wazu yanzungurukanye urugo gose mwana ngaha byaryoshe jewe umbwira ngo baye ngo umuntu yashize ngaha je sindi umufundi nayo babaje kuyikoresha none aho yo biri ngaha gute uri ngaha nkande gute ubona hari indi wasanze ku ruhande uvuga ngo ni zitatu bijya ngo ngira ngo niyo
canke hariho lokasiyo y'amateleviziyo gusa ni byiza vraiment uba ahantu heza kandi wipanze neza cyane Mapoz reka dusoze ibibazo byacu kuko ni birebire se byinshi ndakubaza ndabikubaze sinopfa ndanabihegeje ariko nshaka kumenya Elvis muri wewe rero muri wewe gahunda za ufise planning ufise iki gihe niziherero mu chama jewe ufise projet bivanye na kimwe kwacu kubera je nkora ku kintu kimwe ndagiha gahunda yacu ikindi gihe nkakora iyindi gahunda nko muri umwanya ndiko tuvuye muri saison y'abanyeshuri ubu naho ndi muri saison yo kugira ngo nkuze business yanje ndokora business zingahe aha biragoye mutama obere ugomba obere nyiruke katacho mfise nibeshe we ntuvuze ko wamye hariya nkabonye amashati 3 nagiye ndiko ndashaka kwagwire ndabe ko yokwira amashati nka 6 kugira ngo shati shop nizonyambika ndakesi ndiko ndagerageza zo shati zigwire kugira ngo nshobore kubanda yandihiye inzu wa muntu rero bamubwira ngo ahora ndihira uzoca umumenye wariwe mubisanzwe hajya nisina naha kwishuya bambaye ati none bakurihira nta muntu numwe arihira inzu ubundi kandi nta nzu izimbye ntibigutera ubwoba ni Imana yonyene ibishoboza umaze kuvuga ko izimbye hariho nabandi bari mu zindi za $1000 $1000 ni kuvuga turamiriye bazibamwe ari ha kwezi kandi barabishobora kandi bararemwe nkuko nyine nawe waremwe nkuko nanjye naremwe cyo tuma nanjye mba muri iyi mbona ahubwo gunya nuko ari kawaida mbwira ibintu bibiri naguciriye mbwira ibintu bibiri udakundira inzu zo gupanga bo bikujena sana ibintu bibiri gusa oya je musanzwe nabaye ubuzima butandukanye je narongoye mba mu za 70000 francs warutuzega watunze kuva kera wangu 70000 dabaye na madame tuba mu za 70000 turabandanya nyene twirukanka ngo mbe madame mwahuriye Mapoz mwahuriye ukiri hariya mu mwuka wa Fizzo canke mwahuriye kubera imyaka myinshi atama interview mu mpa musanga ko murambaza ibintu byanarenganye ntacyo gacishemwe ngo musubize inyuma mu bwenge gacishemwe kabi ubwenge na draze madame ahubwo ivyo baza herabo ubutwara amaze kujabuka turi mu bindi mubo tubati none umwana yiga mu shure ryangahe nashobora kubikwishura ushaka kunyibutsa nyine madame na mudraze oya nashaka kumenya mwahuriye muri wa mwuka hariya cyangwa mwahuriye muri mwuka muri mwemuye twahuriye Imana yaduhuje muke mwema katoka kabwana hehere kora amafoto nabonye hajya wambaye hereni ari hafi yawe je madame twamenyanye muri Sojemak mu isoko isoko itarashe cyagiye ukivuma yego ariko wese umusani oya okay nice ntacyo Elvis Mapoz dufasha basi turirimbire dusoze kiyago turirimbire gato akaririmbo ka gospel umusanzwe zishize atari compose ntizirasohoka gato dusenge urumwizigirwa mana yanjye ntujunanirwa cyangwa ucika intege urumuhanga mu bwenge no mu nkomezi icyo utazi nukubesha warasezeraniye Abisirayeli kuzobavana muri Egiputa nyuma y'imyaka myinshi irenga 100 waraje urabakiza. Oh nice, biraryoshye cyane kandi bisa neza cyane. Elvis nukuri uturimbo tuturindiranya gishika rero kandi ndazi bizo ari ibintu bisukuye ko ndazi kuva kera hajya bakunda ibintu bisukuye kwe. Kameme nibyo tusobikora bizima n'uyu umundirimbo ntegura nzoma hafi kirindi. Urifuza ko azo mu star wa gospel kabisa uko no muri eglise araje imbere akaririmba nkumva ndaryohewe nkuko natwaje kuri podium nawe numva naryohewe kuri podium yo mu rushengero nkumva naryohewe cyane. Je umusanzwe naho naririmba kuva kera nari mfise nakunda indirimbo ziri mu ijambo ry'Imana. No muzo naririmba keshi narabishiramwo nuko navyumvamo nagiye kuvyumva mu nyuma ko naho nakunda gushiramwo agakiza mu ndimo naririmbye.
Nica ndavyumva ko umuhamagaro nari ndagufite kuva kera gukizwa mugabo urumva kwitere nayo yari igoye urumva twamana n'abarya bagenzi nyene batandukanye kubakizwana nawe byari byoroshe par exemple nk'indirimbo yitwa Mwananje urayibuka twambaye nayo ya uritonda ntuzujya n'inyabahururu umva Mwananje kusanze siniko twayisanze Adamu na Eva baratangwa ibibazo biratangura gahini nabera umuvukano barafuta urukundo bararuhemukira uzukunde benshi wizere bake ko hazobamwe abakeba uzoguhisha kwa kwankana uzomuhishe kubizi uzubagara ico mupfana uzorandura ico muzopfa kuko ico mupfana gisumba ico muzopfa uritonda ntuzujya n'inyobahururu Mwananje iby'isi biragoye nubikinani uyone nkubana n'abandi urantera iteka usenga Imana yonsa uyikunde kuruta vyose wirinda akagayo sonere n'abamugaye hari ikindi uzutinya urusaku ntirugira isuku rwo kujana mu nk'ifuku wirinda abaguta mu kaga urabe ntugwe mu manga hari muzogendana muzigenzanya ahantu heza ariko ntacyo ko waje turindire gospel ziwawe so good byose ni sawa ndabona biragenda neza cyane. Okay, dusozere shaka umpere impanuro barapera kuko warigeze kuba muri Diamond shaka dusozere kiyago na conseil yawe ku barapera kandi bishotse baratubwire n'amazina ati je umurapera kana bivanye na monde nzi n'ingene geze naho geze ingene ubahanurike kandi muri gospel abantu basigaye baririmba gospel ya rap Yesu Kristo no superstar impanuro je n'amanuro ndende no bakubera umwe wese afise style yiwe nyene ashobora kuba abona ko yomugeza ahagera bo rero baragerageza muga composition bayiha agaciro cyane gusumba kuri coding ushese kuvuga kubera mbo je bisanzwe sinzi suvuga ngo ndi ko mvuga nde cyane nako ya je naho indirimbo ko bimeze kose yaba gospel yaba uko iyo nyene izohiyo nyene mu karere ndakunda umuntu akompoza ibintu bifite sense ndakunda umuntu akompoza ikintu cyumvikana ukaduga ku ijambo ariko uracyakurikirana umuziki wa kera rega ndi kwisi sinapfuye akazi kuragakurikira uyu mugihe uri mwisi ari wavuze ati tuzobona bimwe ariko ntizovyakira komwe turi ngaha ivyo bakora byose abandi turabibona natwe nivyo dukora gusa ariko era abastare baba bagezweho baba bafite ikintu bita showbiz wowe utavumye utari muri uwo mwanya wabo ntashobora gutahura bashabaza ngo ni mistari ngudafingo bamwe twita mistari ngo bajya barazimye ngo nta mistari orke muziki je nkugenda muri studio unkuntu muziki ndafata ibintu bya kawaida cyane imaze kumbwira kuvumye nkaba numva ko kuvuma ndazi aho bigarukira ndazi yo bija ndazi yo bigeza jewe kuri 6 meme no bavumye n'uno munsi avumye nka jewe mu misi heza sinokunze kwishima barapera ndahakuraje cyane kubera 6 twese twarayironse kandi 6 irahera rero mugihe 6 uzi kuri gukoresha ikintu gihera ndabugikoresha neza nimbara akantu tsitaye ukabungabunge nimbara abafana bawe ubabungabunge unguruza ubwenge ubwo bwenge bukuze nimba ushobora kuvuga ati ujya naka yaramaziki muziki yabigenjeje gute cyangwa reka ndamwegera ikintu ndamubaza. Nice. Elvis Mapoz je ndakushimire cyane watwakiriye neza nankwe akajire kandi ndaga Merci ça. Yego murakoze namwe. Mwana nawe urakoze? Urakoze gushima. Yego. Uduza gututembera ukazijya. Ari kuri Bujahit. Sinzi. Babwira ko aradukurikirana ati mugire subscribe kuri Bujahit. Mugire subscribe kuri Bujahit. Nice. Okay, byiza cyane Elvis Mapoz jewe ndakwifurize akazi keza ibikorwa byiza ama business meza gospel nziza byose byiza. Yego. Murakoze cyane kongera kutwizera mukatugendera je no mutwe wanje sinanze ko ari umuntu yoza kunonera ama interview kabisa musubije muri monde yindi na naribagiye mugize neza cyane nibuka munyibukije byinshi mbonye mpora ndakurikirana nga kuri TV nyene nkaraba abantu muri komara ama interview bose kandi byiza vraiment abakozi mushaka kurondera umuntu atari karakora mugabo mu gihe uri umuntu uzi gucreate uyumvira
urabarondera neza cyane kandi ugize ikintu kizima kubera wanashaka no kurangira n'abandi ko wamenye unyumvira seke nabo bandi urabafise neza cyane uzobagendere kabisa kubera cyo bituma ubona ko wakoze uzi akahise yapana kuraba ngaha gusa nino uraharaba ukibaza ati byagenze gute kugira bigere no musi ngaha byabaye gari narazumvise muri football iminsi yahera bariko baravuga ingene ngo ba Marike aribo bakinye cyane football tagwe kuzamo amafaranga hamenyekana ba Saido na ba Sermani band niyo bantu bariko niyo footballer bona amafaranga bariko barayakora ko kabisa hari abantu bakoze rero kera batagize ayo mahirwe yo kumeza ibipaji binani talent zabo zikerekana amatunda nk'uno mwanya no muri Tanzania urayibona nico na Bujahit tujejwe Elvis ndagushimire cyane yego naho utemeye ko tumubona madami ariko ntacyo subiraho ntihababa nzogwamagara muze kumwibarutsa neza cyane tuzogaruka tuje kwibarutsa umudamu wa Elvis Mapoz ndabashimire cyane twarushe urugendo rwa runini umwana yatwakiri neza twabonye urugo rwa Elvis Mapoz ibintu byari bisa neza byari bimeze neza cyane as a class kuri MIC nabyifashemwe uko wifuza cyane haro akanenge share commentaire yawe ngaho hama ntibagirira subscribe ariko kandi ndabibutse yuko shati shop abashati yose yasaga ko Elvis Mapoz so jewe ndabifuriza imihezagiro n'ibihe byiza twahezagiwe kwa Elvis Mapoz ngewe twaririmbiwe yatwibukije twakera mwumva ko namwana wazi turirimba twakera na gospel byose arabizi so jewe ndakusaba yuko ushaka ko tutera story na blog ja kuri Facebook yanje andika Aiza Classic ni ESA2 na C hama uhereze ko classic aho siyo bana CK nukuri wakoze sana wabyifashe neza cyane nawe wakurikirana kino kiganiro wabyifashe neza cyane jya hanje vuga ati bye bye ciao Loki nene team yose ya Bujahit ati saluti Willy Benishu saluti bro